Reka ndabaye mwiriwe canke BKTV naho mudukurikirana muherereye. Iyi ni Bondi Kingdom TV. Gira subscribe, like, share ndetse na commentaire. Ababikoze turabashimiye cyane. Ikiganiro ni uburundi icure kurumva ni Ready Pledge. Reka nongenda guhikaze. Uburundi ni igihugu ciza kibereye ijisho, gifise imisozi, ibiyaya biteye igomwe, amataba n'ibiyaga vy'akararuhori. Uburundi bugizwe n'intara 19, aho intara imwe yose usanga ifite ibibanza vy'iratiro yisangije, ariko hari igihe usanga intara zibiri canke zirenga hari ivyo zihuriyeko. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabira hamwe bimwe mu bibanza vy'iratiro biri mu ntara ya Kayanza. Uvuye Bujumbura uja mu ntara ya Kayanza ni urugendo rumara isaha 1:50. Intara ya Kayanza igizwe n'amakomine 9 ariyo komine Kabarore, komine Kayanza, Butaganzwa, Muhanga, Muruta, Rango, Gahombo ndetse na Matongo. Intara ya Kayanza ihana imbibe n'intara nka Muramvya, Ngozi, Cibitoki, Bubanza ndetse na Gitega. Bamwe muri mwebwe ntibazi inganzo cyarico, na cyane cyane urunganwe rw'ubu. Inganzo ni kibanza bashinguyemo umwami, aho ico kibanza usanga kiri ahantu hatuje, ndetse uhashitse utari kumwe n'uhamenyereye byo kugora kumenya ko hahambwe umwami. Ni muri komine Muruta aho hari inganzo zine. Inganzo ya mbere yatanguye kuhaba ni umwami Ntare Rugamba, ikaba iri ku mutumba Muganza, umusozi Ruhukiro. Ni mu gihe umwami Ntare Rugamba batazira Rutaganzwa yari yavukiye Mugera, ni mu ntara ya Gitega. Inganzo ya kabiri ni umwami Mwezi Gisabo yavukiye mu ntara ya Muramvya mu kinjara ca 19, yatanze itariki 21 ukwezi k'umunani umwaka wa 1905. Inganzo ya gatatu ni umwami Kirima, nubwo atavugwa cyane muri kahise ku Burundi, ariko nawe yarabaye umwami. Inganzo ya kane ni umwami Mutagambikije, yari yavyawe n'umwami Mwezi wa kane n'umwami kazi wiwe Ntibanyihabizima, yatwaye kuva mu 1908 kugera 1915. Inganzo zose ko ari zine ziri muri komine Muruta. Nkuko twabiyagiwe n'abakurambere batumenyesheje ko imbere y'uko umwami atanga yari yaritoreye aho bazomushingura. Ni mu gihe muri kahise ku Burundi abami bari basanzwe baba mu ntara ya Muramvya muri komine Kiganza. Mu migenzo y'ikirundi inganzo nzicongerwa n'abari bo bose, aho umwami yari yaritoreye umuryango w'abiru ngo bazocungere inganzo yiwe. Ushobora kubuhora wumva icyayi cy'i Burundi ntumenya aho kiva. Nkuko mubibona uyu ni muri muteye igomwe, ukiyashika wakigwa n'akayaga ndetse n'akamoto keza. Iki cyayi kandi ceganye n'ikibira giteye igomwe aho hari na source ya Ruvubu. Ku batari bahazi, ubu ni rwo rugomero rwo mu Gwegura, ni narwo rugomero rwa mbere mu Burundi rutanga megawate nyinshi zigera kuri 18. Uru rugomero rwatanguye kubakwa mu 1984. Haba Perezida Bagaza agugura icese mu 1986. Rukaba rugizwe n'amazi ava mu nzuzi nka Gitenge go mu Kayanza, Mwokora go mu Cibitoke hamwe n'andi mazi. Tukaba tukiri muri komine Muruta. Uvuye ngaho uca werekeza ku kibanza cy'amashuha yo ku Mahoro. Turi muri komine Kabarore, umutumba ni Rugazi. Ikibanza cyuguruwe icese itariki 2 ukwezi kwa 4 2022. Nkuko mubibona aya mazi arubakiye neza, aho ingenzi zishobora koga. Yubakiye uduce tune, ariko nubwo ari kune nashushe nakanye cyane, aho hariho abakuze bogera ndetse n'abana. Aya mazi akiza ingwara nyinshi harimo imitsi n'izindi ngwara. Ikindi mwamenya nuko udashobora kuva mu mazi ashushe ngo utuja mu yakanye, kuko bifise ingaruka mbi. Nkuko mubibona haratekanye, ibiti biteye igomwe, akayaga keza, mu bisanzwe haratuje. Igikenewe na mahoteli yo kuruhukiramo, kubera ko ntushobora kuza ahantu ngo harare. Intara ya Kayanza ifise ibibanza vyinshi vy'iratiro. Ibi nivyo twashoboye kugendera, ariko nkawe wifuza kugendera intara ya Kayanza, hari ibibanza vyinshi ushobora kugendera ndetse n'amahoteli menshi meza. Ari Igisumanyenzi aho bati bakobwa batwaye inda z'ishushukera, kiri muri komine Butaganzwa, ni mu ntara ya Kayanza. N'inzu y'umuganwa Baranyanka, umurundi wa mbere avuga Igifaransa kandi yubatse neza, hatewe n'ikawa nyinshi. Ushobora kuba uri mu mahanga wifuza kugendera Uburundi ndetse no kubona ibyiza by'Uburundi. Mu ntara uzogendera Kayanza nawe ntuzoyisige. Iyi ni Bondi Kingdom TV, icyo bari kurumva ni Ready Pledge. Kiganiro uburundi.